mugubu muri Congo perezida w'igihugu aronka 5,500 vy'amadolari ku musirikare umwe ku kwezi n'amahera menshi gose niba baronka abo menshi ni 70 canke 100. Ubwumvikane busharira cyane ndayishimiye araza kumira umuriro cyangwa araza gucira akaryoshye biragenda gute? Mwaramutse mu ndwi heze nakoze video kuri Uvira aho navuga yuko Uvira atari province canke region y'u Burundi. Ibintu vyabaje abarundi cyane gose bene wacu bararakaye gose vraiment ntari niteze kuko wabengane obvious, ariko kandi umuntu w'umugabo burya iyo ukuze uri umushinga ntahe uremera iyo wakoze ikosa. Ubu rero nje hano kugira ngo nirege mvuge ko j'avais tort, donc j'avais tort. Uvira est une province du Burundi ou presque. Uvira ni hafi kimwe nuko ari province y'u Burundi, ufite strategie ikomeye cyane. Numvirije abantu benshi bari kuvuga harimwo n'umusesanguzi nibaza w'umusirikare Gracier Rukindikiza kumurenzo gukora video kuri we undi munsi kuri ivyo numvise yavuze ku ntambara yo muri Congo. Mugubu muri Congo perezida w'igihugu aronka 5,500 vy'amadolari ku musirikare umwe ku kwezi n'amahera menshi gose niba baronka abo menshi ni 70 canke 100 ku kwezi abahamwe urumva n'amahera menshi. Muri ico gihe aba yararungitse abasirikare b'abarundi kugwana kugira ngo aronka ayo mahera. Iki naco nuko yibaza ko ahura n'abanyarwanda igisoda cyo mu Rwanda kugwanirayo nkuko umengo haba haragiye kugwana ibintu vy'amoko. Mugabo rero hari ikintu benshi batiyumvira cyane abantu baba basivile. Mu bisanzwe igisirikare kimaze imyaka n'imyaka cicaye ngaho atangwano kiriko kirajamwo ni gisoda gisaza. Uburundi bashobora kuvuga bati turi ngaha hariko Rwanda turashobora kugwana kuko nitwumvikana. Mu gihe rero tugwana ubu bari muri Congo turakeneye ko abasirikare bacu bimenyereza kugwana. Abasirikare naho baja gupfa bagahwera ivyo ni kibazo cy'imiryango yabo, si kibazo c'utwara ico gihugu avyumvira uko. Aravuga ati abazopfa bazopfa mugabo bazogaruka bafise experience. Urumva ko hagati yuko hariho abariko baravyaza intambara umusaruro nkuko mu Kirundi tumaze iminsi tubivuga yuko kandi yongera ikaba na novuga terrain d'entraînement nto kwimenyereza intambara eventuelle ishobora kwaduka. Donc nibaza ko niyo strategie irimwo. Aya majwi tuyakesha Tele Renaissance kwa keneye kumviriza iganiro cyose mugenda mukaraba kuri Tele Renaissance. Ariko na cyane iyi article numvise bavuga yuko abaserukira AFC canke AFC sinzi ko ari Alliance Fleuve Congo /M23 bari kugwana muri Congo ko ngo bashitse i Bujumbura. Jero nk'ivyumvise kuri za YouTube channel nibagene abane abantu bashikuza I can't trust them murabizi namwe. Ariko hari amarticle menshi mu gitondo babyutse banyoherereza bambwira bati mwamenye ko ingabo z'u Rwanda zanyu, donc baba bambwira ngo zanyu nta nabwo bambwira z'u Rwanda ati ndetse n'abanyekongo bageze kwa Neva kuza kumwinginga. Well ni ibiri gusa cyane na article iri muri Jeune Afrique nuko igihe aba abanyekongo bamaze kujya kwa President Idufitiye ndashimiye kujya kuvugana ku bijyanye n'imifatirwe n'imigenzurirwe ya Uvira. Reka nje kuraba kuri internet ndabe ko hariho source y'ukwizera yavyanditse ko. Hanyuma malheureusement isource novuga aho bose babikuye kenshi na kenshi abantu barasoma umutwe w'amajambo bagaca bavuga ivy'iwabo bakafata ko babishatse ariko tumusanga ariko bavuga ibintu bitandukanye. Ari naco tumajenja kuri source. Malheureusement ko navuze iyo source utuza kuriha imbere yuko uyikoresha. Ni kinyamakuru bita Africa Intelligence, le quotidien du continent. Hari ku itariki 17 z'ukwezi kw'icumi 2025 ivuga ngo le pouvoir d'Evariste Ndayishimiye dos au mur face au M23. Nkuko nabivuze uteguza kwiyabona kugira ngo ushobore kuyisoma, ntushobora kuyisoma yose utari abone. Naciye ngoma ndondeza kuri internet ndabe ko hari umuntu yoba yakoze extension akavuga vyinshi ukwizera
encore une fois n'iyi l'Afrique intelligence sinzi ko mwoyizera mugabo mbona umenga ni ikinyamakuru kimeze nk'igikomeye genre Jeune Afrique. Hanyuma ndiko ndatembera kuri internet.com nca nsanga iyindi nayo nibaza ko ari ya iyindi journal yo muri Congo, ndibaza yitwa Congo Virtuel. Congo Virtuel, bon, sinzi ko ari tabloide, sinzi ko ari ikintu umuntu yokwizera, c'est à vous de juger. Congo Virtuel nk'uko mubibona niho nasanze iyi article, nibaza ko bagomvye gukoporora ivyanditswe muri kijya avuga mugabo baca bahindura titre n'ibindi. Face aux faiblesses du Burundi, bon aho tubona ko kumbure ihengamiye kutari Uburundi kuri baba patriote muwe banda bagabisha kuko Uburundi ntabwo buri faible. AFC M23 propose un pacte de non-agression au président Evariste Ndayishimiye. Bon, kimwe sinumva igituma bakenda kenshi ndiko ndakora analyse, ndashaka gukora analyse sur le fond. Harimo abantu bahora bavuga ngo ariko na forme n'ibiki, sur la forme navyo birafasha. Akaroro nk'aha propose un pacte yugurura twamugina tubiri mugabo ntiyatwugaye. Bon, hanyuma yugura kandi kamugina kamwe akamugina nako nyene ntiyakugara. Bon, ivyo je binyereka manque ya professionnalisme. Sinzi ko iyo personnellement niko nakanaliza text ndiko ndakuraba ndanaliza nta professionnalisme yari rimwo. Yo numva ni tabloid en principe, n'ubona umenga ifise amatitre menshi mugabo je cumenga ni tabloid. Mais kasona ntiene reka dukomeze tudusome, ndashaka gusa kugira izo note ku muntu ariko arabiraba amenye ce que nous avons face à faire. OK. So iri mu gifaransa nibaza ko ntayisoma yose, nja kwirukanga kugira ngo nje kumwisho niho en fait vyerekana strategie Uvira ifise ku Burundi, how strategic it is, ngene iri strategique ku gihugu c'u Burundi. Alors bavuga ngo iki? Bavuga ngo le pouvoir d'Evariste Ndayishimiye dos au mur face au M23. Prise en étau entre son soutien à Kinshasa, la peur d'une supposée déstabilisation orchestrée par Kigali et les velléités expansionnistes des rebelles sur Uvira, le président Burundi tergiverse sur la ligne à suivre. Nous, on va avoir gusoma exactement. Juste là, bishobora kuvyisomera kuri article original ya Africa Intelligence, gusa baciye bayigira expansion, sinzi ko bayiranze uko yanditse, tume ko bagiye bakariha bakayisomanya bakayikoporora canke bakageza bagaca bavuga ivyabo. Niyo tumuvuze nti il faut faire attention y'amakuru yabonye ukamera nk'uca ubwenge ukayaneza muri yo cadre. No kuvuga simpagarika kubisoma mugabo ubisoma umenya yuko d'abord ntidushobora kumenya source neza ko ari opinion yabo cyangwa ari muri African Intelligence, mugabo woba wizera African Intelligence utize iyo Congo Virtuel. Mwogeza aha niho article yagera, ibisigaye washobora kubironka aruko warishe, which I did not do, ntabwo narishe. Sero un rapport d'Africa Intelligence, that's good, barabifuza ko babikuye. Une délégation politique de l'Alliance AFC M23 a tenu une réunion privée avec le président burundais Evariste Ndayishimiye début octobre 2025. Donc mu ntango z'uku kwezi niho bagiye kubonana na Evariste Ndayishimiye abaserukira Alliance Fleuve Congo. Au cours de cette réunion, la délégation de l'Alliance du Fleuve Congo a mis en garde le président burundais contre un soutien continu au régime de Kinshasa et a proposé un pacte de non-agression comme stratégie de survie du gouvernement burundais. Bon, on a proposé, on a quoi aka erreur, sinzi ko agression yari tout es bon, c'est pas i tabloid ntabwo no yizera, ntabwo mbona aba professionnel, sinumva umuntu yandika article irimo ama erreur d'orthographe muri iki kinjana ChatGPT ishobora kugukosora, ya nta mwete wabishizemo
ntiwoba fiable. Ikindi ntashobora kumvikana no kuvuga ko la delegation de l'AFC a mise en garde. Nta kuntu wosanga umugabo mu rugo rwiwe n'ubwo womusuzugura ngo mushyire en garde mu gihe ariwe wagiye i Bujumbura ntiyaza kugenda ufise un discours d'apaisement. So yeah, ok. L'AFC a publiquement déclaré son intention de poursuivre son expansion avec pour objectif principal de s'emparer d'Uvira, une ville congolaise du sud Kivu. Non, cette ville n'est pas congolaise. Cette ville est la nôtre. Nicyo tubona ko iki kinyamakuru gihengamye. Situé à la frontière avec le Burundi, l'AFC reconnaît qu'une offensive directe sur Uvira entraînerait probablement de lourdes pertes et un bain de sang dans la région. Bon, ikintu vy'ukuri nacyo nobisutena nta kuntu je sinifuza ko Uvira haba intambara kubera vraiment man, urabona abantu baba mu Uvira hano mu Kavumbi bari kwense hagati ya Lake Tanganyika n'uruzi n'ikindi gice badakontrola. Bo Uburundi barafite capacité yo kwakira impunzi zije ikivunga. Bo Uvira iri super armée, umva harimwo igisirikare ca Congo n'ibigwanisho, igisirikare c'Uburundi n'ibigwanisho, igisirikare ca wazalendo n'ibigwanisho, peut-être FDLR n'ibigwanisho, who knows abandi baba barimwo, hanyuma bose bagaca baza mu Burundi. Est-ce que vyobora kuba desarma kumenya ki umuzalendo n'umu FDLR n'umusirikare wa Congo watandukanya gute? Vraiment ndumva ko Ubuvira habaye intambara yoba ari ibara riguye muri kajya gace mu bantu bahegereye surtout. Bo nagira ngo muri iyi article bari kutubwira ivyo abasirikare izo ntumwa za AFC M23 zavugana na leta y'u Burundi mugabo ntavyo bavuze, baciye bavuga de generalité. Uyu mubona Evans Ndayishimiye nta kintu bavuze ko, baciye bavuga ibintu vyabo bishobora ko en fait ni nka propagandiste article atabanga ivyo bavuga sukuri, bashaka kuvuga ukuri mugabo ndi kuvuga ko from a professional point of view, je ntabwo ndi mu journalist mugabo ndi mu consommateur wa information. Iyo ndiko consommer information nkoresha my brain nkavuga nti bon wampenze wari wambwiye yuko ugiye kumbwira ukuntu bavuganye ko hoba non aggression na mugabo mwaciye muguma muvuga ibindi. Ariko iri ryungana rya nyuma navuga ko yavuze ko navuze ntikumbure Uburundi bufise manque aganye muri region mu gihe hogira ikiba ko twoba duhomvye vyinshi cane, vyinshi bitavugwa. Notons qu'une prise d'Uvira par la AFC constituerait une menace majeure pour l'économie du Burundi. On va kujyanye n'ubutunzi yuko twokomereka. Mais je ne crois pas. Burya ubu dufashe en terme ya GDP, produit brut ou produit national brut ko mwita yose, wofata ko Uburundi ekonomi y'Uburundi iriranga kuri Buvira a combien pour cent? Kuko niba ari nka 2 3 4 5%, ivyo bigenda bw'igihugu kija ku mavini bacari gihagaze. Je ne pense pas ko Uvira ayogize ekonomi y'Uburundi en tout cas. Yego harimo benshi bohomba kuri frontière mugabo I don't think ko ari ahantu bovuga ngo bohomba gose, qui dépend fortement du commerce transfrontalier avec la RDC et renforcer les positions des rebelles. Est-ce que koko commerce entre la RDC ni irakomeye cyane ku buryo Uburundi bwo hahombera cyane gose canke gusa byo bisanzwe abantu bari ku mupaka batari bake bohomba, canke niba hari ibintu vyaca bishobora kudetuna bigaca Kigoma? Mais aussi ko M23 ifashe Uvira si kuba ko necessairement haca hakatika ko imbibe zica zugara mushobora kumvikana iyo pacte ikagumaho, hakaguma pacte de commercialisation siko boyita, hakaguma urudandazo transfrontalier, I don't know. Mais aki gikuru nuko ngo ça renforcer les rebelles Tutsi de Red Tabara basé au Kivu. Est-ce que Red Tabara koko irabaho ifise inguvu zingana gute? Turi kuvuga physiquement bari muri Kivu amaja hehe kubera twibaza ko hari agaportion M23 ifise AFC, c'est pas akandi gaportion kafiswe n'abarundi n'abakongomane n'abawazalendo, abakongomane ezini FRDC. None rero itabana yo iri ifise agace akahe, ifise soutien ikuye he, ibigwanisha bikura he, finance zikuye he, abajene ibavana hehe ko abajene bose muri misi bari kuri TikTok? I don't know. En outre, la chute d'Uvira entraînerait une vague de déplacements militaires et milices wazalendo non contre le Burundi et probablement la chute de Bujumbura ou un coup d'État. Ah, I see.
Okay, umva ibindi ko avuga yuko vyotuma haba abazalendo benshi abazalendo n'abasirikare baja mu Burundi vyogora gukontrola, nanjye ico ndakibaza ko coba iprobleme en fait, ico nibaza ko c'est obvious. De meme nk'uko the whole of Kivu yagize ikibazo cyo gukontrola abasirikare bagiye bajayo muri 94 bavuye mu Rwanda, urumva abantu bamenye igisirikare bazana bonaza ko bari wese kubera batakoze mu gisirikare nuko kiri formel, neza ko bari juste des groupes de autodéfense nk'uko bavyita, byo bagora kuvuga ngo zana izo nkoho muje mu nkambi, ibintu nk'ivyo gushaka n'abasirikare n'abandi ntazi. Probablement acheter de Bujumbura, ça ce n'est pas évident. Ça ce n'est pas évident. Et puis Bujumbura s'est déplacé vers Gitega. C'est pas Koko Kabwika umva niwe yacanditse. Bon, je ne sais pas, jewe iyi article ntabwo noyizera personnellement, ntabwo yanditswe professionnellement, ntabwo titre na contenu bihuye. Bafashe bakopiya titre ivuye mu yindi article journal iri fiable, hanyuma batinya kuriha nk'uko naje natinye kuriha, mugabo baca bashirako extension yiwabo kuko naje mpora ndabikora. Nous sommes les mêmes. Okay, sawa rero tuzosubira, muge musi mwiza mwese tuzosubira. Bye bye.